Yes, reka twongere tubaha ikaze kandi ibiganiro Men Switch twababwiye rero ko kino gice ari gice rero kidasanzwe twakira umutumire wacu witeka w'uyu munsi ni Bishop Emmanuel Sinzohagera yahoze atwara inama nkenguza amateka y'u Burundi mu kiringo c'imyaka 5 kuva muri 2020 gushika 2025 ariko kandi numwe mu bakozi b'Imana bakundwa ariko kandi akunda no gushira imbere ineza adufatiye kuvuga bitari bike amaze agukora niwe mutumire wacu w'uyu munsi tubaha ikaze muri Buja TV miganiro Men Switch. Murakoze cyane ku ikaze muduhaye. Mumeze neza. Turashima uhoraho. Siniteka kubakira akubana natwe makino iganiro tugiye kuganira akubitari bike hariya twavuze ko usanzwe uri umukozi w'Imana akumbure habariko badukurikirana twumva twona hezagirwa burya hari umurongo muri Bibiliya ukunda kugira kuvuga ati jewe burya nkari nkamo muri Bibiliya yosikamo nk'umurongo umwe ati je umurongo koko umurongo mpezagira kugira ngo ntabandi bahezagirwe. Umwe novuga vy'ukuri umfasha cyane no kugaragaza urukundo rw'Imana umurongo uri mutumwa bwiza bwanditswe na Yohana gisha 3 umurongo wa 16 urukundo Imana yakunze bari mu isi niko rwatumye itanga umwana we ikinege kugira ngo mwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Uyo n'umurongo vy'ukuri urufatiro ugaragaza urukundo rw'Imana ko Imana yacu ni Imana idukunda cyane. Harabo duhora twumva bashinga intati jewe Imana uretse kuyumva narayibonye mwarayibonye. Ni ikibazo cyiza cyane amaso mu yandi kubona Imana ntavyo ntayo ndabona ariko Imana tuyibonera mu byo yaremye tuyibonera mu bantu tuyisanga hose. Imana iri hose kuko niko imeze ibyo yaremye byerekana ubwiza bwayo mu bantu turabona Imana Imana igaragarira mu isanzwe mu biremwa byayo. Rero kuvuga ko nabonye Imana egome cyane nciye mu byo yaremye ndayibonye mu byo yaremye mugabo guhura nayo maso mu yandi oya iyo Mana kweri ahubwo uyibonye no gupfa wocupa. Urumwe mu bantu bicitegerezo cyane haba mu ndongozi z'igihugu ndetse no mu bijanye n'iyobokamana abatari bake bashobora bakuzi mbwa bakaba ngo bakuzi agace mwo twibwira biramvuye mbega Bishop Emmanuel Sinzohagera n'umuntu ki? Emmanuel Sinzohagera bwa mbere n'umurundi n'umurundi yavukiye mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Bujumbura. Emmanuel Sinzohagera arubatse ese umukenyezi umwe n'abana 4 abahungu 2 n'abakobwa 2. Mu myaka mike maze nararezwe n'igihugu iyo mvuze kuregwa n'igihugu carampaye caranyigishije kuko ubwo n'ubutunzi bw'igihugu igihugu mu isanzwe kiraturera nk'abavuka gihugu. Narize rero amashure y'intango ayisumbuye ndiga kaminuza ndabandanya n'ivyigwa. Rero novuga ko Emmanuel Sinzohagera n'umutahe w'u Burundi kuko igihugu carandeze kiramvuza kirankuza. Rero muri make kwa bifuza kumenya Emmanuel Sinzohagera reka mbe ndavuga ivyo n'umurundi byukuri. Tuvuze Bishop haro twumva Bishop Apotre Reverend Pasteur ayo mazina avuze iki mu bijanye n'iyobokamana mbega n'amapete cyane? Amenyesha makuru namwe muratwenza byukuri ayo mazina yose muvuze ntabwo ari amapeta. Twisunze ijambo ry'Imana mu ikete Paulo yandikiye ishingiro ry'Abanyefeso igice cya 4 umurongo wa 11
ayo mazina muvuze no vyita karama ministère. Ce sont les 5 ministères zifasha kugira ngo abana b'Imana ishingiro ry'Imana ritunganywe gose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe yabahaye kuba intumwa, les apôtres, abandi ibaha kuba abavugishwa nawe, les prophètes, abandi kuvuga ubutumwa, les évangélistes, abandi kuba abungere, les pasteurs, abandi ibaha kuba bigisha, les docteurs. Izo ni ingabire mu bisanzwe zikorera mu ishingiro ry'Imana. Umubishop canke umupasteur bari muri kategori imwe, muri ministère imwe, ministère pastoral. Muri Bibiliya ayo majambo arakoreshwa cyane. Ubundi nshaka mfate no mu ishengero iwacu, umubishop ntabwo ari yindi ordre nshasha. Umubishop misanzwe atorwa mu ba pasteur, abo twita les anciens mu gifaransa. Rero ntabwo ari peta na gato. Ndumu pasteur, je suis pasteur. Imbere yo kuba uba évêque, il faut d'abord être pasteur. Rero umusenyeri canke l'évêque n'umu pastori bari muri même catégorie, ni ministère pastoral. Rero ku bwanje ntabwo ari amapeta, ntabwo ari amapeta na gato, ni zaringabire inshingano amabango yatuma dutegeza gukora ikorwa c'Imana neza, tukuzuzanya. Aba evangeliste cyo kimwe n'aba pasteur, kuko umu evangeliste mu isanzwe no uvuga kwenda gutanguza ubutumwa bw'amashengero mashasha, kuvuga pas nécessairement, il n'est pas pasteur. Mu pasteur ararongora ishengero, alors que mu evangeliste agenda kukwiragiza ubutumwa hirya no hino. Comme l'apôtre Paul. Apôtre Paul n'était pas un pasteur, yari umu evangeliste. Yagenda ingendo ziwe kwa kugira ngo agende gutanguza amashengero hirya no hino, hanyuma akaca arondera aba pasteur bategeza kurongora ayo mashengero, dont Timothée, il était pasteur, jeune pasteur. Tito yari mu pasteur aussi. Donc yaratanguza ibikorwa, akavuga ubutumwa, abantu bamaze kwakira ubwo butumwa akaca arondera usigara aratunganya iryo shengero. Donc apôtre Paul ni umu evangeliste. Nk'umukozi w'Imana mutahura gute ijambo politique? Politique mu isanzwe reka sinigwa ndaja mu donido insiguro yayo duhere mu Kigiriki, ariko muri make mfatiye ku le philosophe grec ari we byukuri novuga yatanguje ya Aristote niwe byukuri yagendetse ibitabo byinshi cyane, na cyane aravuga n'ibijyanye na politique. Wewe kuri we politique nta kindi ni gikorwa mu isanzwe gituma abene gihugu canke imibereho y'abantu imera neza. Andiko ndavuga byukuri le philosophe grec yanditse ibitabo byinshi cyane, harimo n'ivya politique n'ibindi byinshi. Kuri we ce n'est rien d'autre que une activité ituma haba imibereho myiza mu bene gihugu, hanyuma na société igatera neza. C'est ça la politique. Iyo numva ari go rufatiro rukomeye cyane. Hari n'abandi benshi banditse bijyanye na politique, mugabo ugiye kuraba finalité by'ukuri ya politique niyo kugira ngo société imere neza, niyo kugira ngo abene gihugu bagira imibereho myiza. Ibirengeye ivyo by'ukuri n'ubuswaganye, ibirengeye ivyo ntabwo by'ukuri no yita kari babaye deviation kwijambo by'ukuri ya politique. Mwarabaye nkuko mwabivuze ati igihugu cyarakureze waragikoreye
uritunga ry'igihugu koko kandi nivyo twarabivuze ko wabaye indongozi wahoze twara inama nkenguzamateka y'u Burundi kuva muri 2020 gushika 2025 mbega nko twakuravuga insiguro ya politike kuba namwe navuga ngo mu burongozi mwari murimwo vyari vyoroye hehe vyari bigoreye hehe cyane cyane mu mabanga mwari mujejwe kuba umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi? Byari vyoroheye hehe, byari bigoreye hehe? Mu bisanzwe by'ukuri kuba indongozi ku rugero rwo rwose nta cyoroshe kiba kirimo. Kuba indongozi ni sacrifice. Kuba indongozi ni kuba by'ukuri umusuku w'abandi, uba by'ukuri uri au service y'abandi. Rero novuga yuko kuba indongozi nta munyenga by'ukuri urimo, nkuko abantu benshi bashobora kwibaza yuko harimo umunyenga. Barashobora kimbure guhendwa n'ivyo babona, mugabo ugomba by'ukuri kuba indongozi ya vrai nta munyenga urimo kuba indongozi, kuko ni sacrifice. Uba wikora ibibazo by'abantu, uba utegeza kwishura, kwitwararika yuko abandi babayeho neza. Mu yandi majambo barashobora kuryama we ntujyame, uriko wiyumvira. Rero novuga yuko bitoroshe na gato, si igikorwa novuga nubwo abantu benshi umenga baravyirukira cyane. Ndakeka bashobora kuba badatahura by'ukuri uburemere babona ibyo bikorwa, niko no bivuga. Nico coba caratumye tudasubira kubabona uno munsi mu mabanga y'igihugu kubera ko bigoye. Navuze ko ndumutahe w'igihugu, amabanga y'igihugu urayajamwe ukayavamwo. Nta mabanga y'igihugu sepa, ntabwo ari cibare eternel. Ntasa si ibintu uvuga ngo urabivukiramwo ngo bisaziremwo, no. Mabanga y'igihugu urayajamwo ukayavamwo ukayasubiramwo. Rero sinovuga ngo narabivuyemo. Nuno munsi wo mpandi mabanga nojamwo. Rero urumva mugabo sibyo teza kugira ubuzima bw'umuntu, sibyo teza kugira ubuzima bw'umuntu. Ariko ubundi nta nivyo ndimwo, nivyo burimwo. Mbe nafata nayo mabanga y'igihugu ndiko ndavuga kuri bijya bigo umurongozi mpere no ku buzima bw'umuntu. Burya ndagenda nabwira yuko no kurongora ubuzima bwawe biragoye, si ikintu cyoroshe. Rero ndiko ndavuga uburongozi, ntimwumve gusa kujya muri izo nzego. Tangura kuri wewe ku giti ciwawe, kwirongora wowe nyene ubwawe ni umuzigo. Hariho de sacrifice utegeza kugira, hari kiguzi utegeza gutanga kugira ngo ushobore kwirongora. Sino uza gusanga vy'ukuri no kurongora ubuzima bwawe bwonyene bigoye. Jare kurongora umuryango, jya kurongora. Donc ufashe inzego zose z'uburongozi ni sacrifice n'umuzigo. Ntitwobeshanya canke n'ibintu byagaragara koko kiri mu rubozi. Abenshi barashima ibikorwa koko mukoro. Wavuze ko bisaba sacrifice kugira indongozi nziza. Kugira ube indongozi nziza bisaba kumera gute? Ico ni kibazo by'ukuri. Icambere no gutahura iryo banga ry'uburongozi ugiyemo, gutahura yuko by'ukuri ugiye kuba umusuku w'abandi, kumva yuko uhari kugira ngo ubere ijwi y'abadashobora kuvuga. Dufasha akarorero mu nama nkenguzamateka twarimwo, ubundi abakenguzamateka cyangwa abashinga amateka batogwa n'abene gihugu. Mu yandi majambo rijya koraniro ni nkaho twavuga ngo n'ubutegetsi bw'abene gihugu, mugakore ko badashobora bose kujayo, bakaca batora ababaserukira, bashobora kubavugira, bashobora kuraba yuko by'ukuri urwego rwa leta ariko urabikora neza, ariko urabaha ivyo bakeneye. Hanyuma abo batowe bagashobora by'ukuri kubashikira badashobora gushika, kubavugira badashobora gushika. Niryo umaze gutahura yuko by'ukuri ugiye kuba umuvugizi, ugiye by'ukuri
guserukira ugiye kuja imbere kugira ngo ukorere bajya bagutoye niryo banga ryonyene muri ico gihe utegeza kwemera yuko ubavugira kuko nico bagutoreye mu isanzwe bagutoreye kugira ngo ubaserukire bagutoreye kugira ngo ivyo aho badashobora gushika mu bushikiranganje kanaka ushobore kugenda kubavugira atabene gihugu mu karere kanaka mu ntari ku mutumbu uyu barakeneye amazi mwubaha ayo mazi kubera ko bose ntibashobora kuza rero niryo ibanga kugira ngo ube umurongozi mwiza no gutahura yuko mu bisanzwe ubugiye kuba umukozi w'abandi utahuye ukundi uciye umurongozi mubi uci usanga byagoranye ariko none iyo mwatahuye koko nkuko bimubishikirije kuba umurongozi mwiza ugasanga mugabo abo muri ko murakorana ugasanga nabo barabintambamye nk'akarore ku munsi twari kumwe n'umuyobozi mukuru w'ishiramo rya Regideso yaravuze ati nagiye mu 2021 ariko hari bamwe mu bakozi wasanga bivye ibikoresho twebwe twapanze gukora ikintu ku murongo mugasanga hari abariko baratunaniza muri ico gihe koko watahuye inshingano zawe zo kubindongoza mugasanga abo muri ko murakorana ico gikorwa bariko baba amananiza y'iterambere muri ico gihe nk'indongozi nziza ikorikira kuri abo bantu canke mu bikorwa byose dukora hamwe harimo intambamye ikibazo si intambamye ikibazo n'ingene dutorera umutizo ntambamye intambamye izokwamaho kuko ntituri mu ijuru iyi si paradizo n'isi ku isi rero hamwe hari ibibazo umurongozi mwiza rero utegeza gutahura yuko mu byo uzokora azokwama hari intambamye mugabo izo ntambamye nitegereza kukubera igihome kikubuza gushika kuri rya hangiro wihaye icucu ukora hari uburyo bwinshi ushobora gukura mu nzira izo ntambamye hari uburyo bwinshi ushobora gukura mu nzira izo ntambamye biciye mu biganiro biciye kuraba ingene udandaza ico no kwita vision kuko vision urashobora kuba ufise vision ifo kuyidandaza mu bantu bake bake gushikaho bose bazovyumva gushikaho umuntu abona yuko wenyene atariko arakora nk'ivyo abandi bakora yumva umenga arakwiye kwikumira hari n'igihe biba ngombwa yuko amategeko akora ko nk'ivyo byo muri Regideso numva umenga iyo umuntu yivye amategeko arahana iyo umuntu yivye ivyo numva umenga ntibyategeza byo kuri kuba ikibazo iyo umuntu yivye yakoze icyaha uyo nawe arahana iyo wanashaka sino yitaha nini intambamye kuri jewe intambamye nyamukuru ni hajya umuntu nakoze ivyo mugabo les actes apoza zigafrena yuko haba gushika kwihangiro kanaka uyo aranagoye uyo usanga agoye muri mu nama akavyemera mugabo ibikorwa agenda gukora ugasanga ntibigaragaza canke binyuranye n'ivyo mwumvikanye mu nama ngiyo ni intambamye bikomeye cyane utegeza ko umurongozi kwiyumvira ingene ushobora gukura mu nzira iyo ntambamye yego uramaze kutubwira umurongozi mwiza ingene ameze mwafatanya gute ibijanye n'uburongozi byo mu nama nkenguza amateka ndetse no kuba umurongozi mu ishengero ni ibintu byoroshe cyane burya mbega umurongozi mu ishengero ajejwe iki umurongozi mu nama nkenguza amateka bajejwe iki ubundi byose bihura ku mwene gihugu mu ishengero ndongoye abene gihugu mu nama nkenguza amateka nje kuvugira abene gihugu babandi nyene none umva by'ukuri bitoroshe biroroshe cyane kuko urumva bose kandi ugenda usanga muri make umuntu hambavu yuko akeneye ivy'imwemu bimwubaka l'intérieur arakeneye n'ibintu bigaragara ubuzima ku buzima bwa misi yose amazi amagara meza gufungura kugira urumva ivyo uri mu ishengero utari mu ishengero ivyo murabihurira ko mwese urumva rero biroroshe cyane nta byari byoroshe cyane nibigoye ariko nibihe bintu mukumbuye mu mabanga mwahoramwo yo kurongora inama nkenguza amateka kuko nizera ko mwagize ibihe vyiza hari ibitari bike kumbure mukumbuye byugo inana kimwe nkumbuye mbugishije ukuri nta na kimwe nkumbuye vraiment
ariko ni n'ibihe byo basi mwishimira bavuga ati mu myaka 5 koko hariho twavuye hano twageze. Ibyo kwishimira umwana ashaka ni navyo nigeze kwishura ubundi munyesha makuru yambajije. Mu bisanzwe twebwe ndi muri ayo mabanga harabona ari nagiye guserukira, ahubwo abona agiye guserukira nibo mpa amanota, bakavuga bati vy'ukuri ibi nibi turakengurutse, ibi nibi byarakugoye, nawe ubundi kwiha amanota jeje nyine byo bava bingora. Mugabo abene gihugu bari badutoye kugira ngo tubaserukire, nibo nyene bashobora kuvuga bati vy'ukuri twoguha amanota ya. Ubundi murabizi umuntu yiha amanota, nta muntu yo kwiha amanota make, yiha meza. Mugabo kwiha amanota meza, burya ibi by'uburongozi ndashobora kwiha amanota meza, mugabo bene gihugu bakavuga ati nubwo wiha amanota meza nta na kimwe wakoze. Rero numva ahanini ico kibazo mwo kibaza bene gihugu nibo by'ukuri, ahubwo ndanakeneye no kumva mbega abene gihugu bampaye amanota ngana gute, kugira ngo menye kimburenze nikosore n'ikindi genera ukandi mabanga nze menya ati vy'ukuri cyagihe byarangoreye ngaha ariko ubu abene gihugu bavuze yuko no ngaha nkosoye havyo genda neza. Rero abene gihugu mubambarije byo byiza cyane. Kuri post twakoze ku munsi wejo ku rubuga rwacu gwerekana ko muzoza ngaha, abenshi bavuga ati ntabwo turamukumbuye murajya amabanga yadukoreye neza, ni intwari, Imana imuhezagire. Ayo niyo makomantere menshi yarahari ati turanamukumbuye. Oya bankumbuye barazuza kundaba muri eglise bankumbuye erega dari hariya none bakane kumbona hariya eglise bagukumbuye n'umwe mu mabanga y'igihugu, ariko arusha tubwira muri eglise nyene tugusangeje ku munsi w'Imana, nimba ari ku munsi w'Imana mu wa 6 ceyo nzogenda guteramirayo byo gusengera. ni mbere mwebwe muri hafi y'ibiro y'urusengero ngaha nyene amande y'ino banque de l'habitat, ni juste en face. Yego murahawe kaze abankumbuye bose murababwira baze baraza ku rusengero. Amagukumbuye mu mabanga y'igihugu nayo, amabanga y'igihugu none amabanga y'igihugu yatora mu ibarabara. Ariko namwe mureba mu gatugeza, reka amabanga y'igihugu arafise by'ukuri n'uburenganzira bwabo kuvuga ivyo. Yego kandi abakengurukiye ndakengurira izo commentaire vy'ukuri bagiye baragira. Mugabo kandi amabanga y'igihugu murabizi ingene amabanga y'igihugu abantu bayajamwo n'ingene bigenda. Rero nibihangane nibanyigisha. Yego nashaka kubabaza ikintu mwoba mwarakoze kigakora ku mitima ya benshi ariko namwe muzi ko mutazigera mwibagira, mwoba mwarakoze ndavuga haba mu rusengero canke mu mabanga mwagize ukavuga ati iki kintu naragikoze kirakora ku mitima ya benshi ariko kandi nanje sinzigera ndacibagira. Burya icyo ni kibazo kigoye, kuko kumenya ko wakoze ikintu kigakora ku mitima y'abantu utagize amankete ngo umenye yuko by'ukuri icyo kintu wakoze cyakoze baguhe feedback, icyo nita feedback sivyo byogorana by'ukuri. Ibyo dukora ni byinshi, mugabo kumbarira ngo mbega ibyo wakoze bigakora ku mitima y'abantu nibihe ntavyo nzi. Nk'akarorero hari nk'abantu bakogwa bakozwe ko nuko ndabakiriye nkabaganiriza neza bakambarira ivyabo nkabaha umwanya bakavuga. Uyo muntu akaca kugira ati by'ukuri urakoze ntashinduhutse. Uyu urumva ni ku ruhande rumwe, rufete ko wamuhaye umwanya akavuga ivyiwe akakuganyira, hanyuma ibyo ushoye kumuhanura ukamuhanura agataha yumva icari ku mutima cyururutse. Uyu arashobora kuvuga ati by'ukuri hari n'abandi. Urumva rero ibyo biratandukanye mu bikorwa byinshi umuntu aba ariko arakora. Sinomenya ngo icyo nakoze cyokora ku mutima w'abantu. Mvise gusa principe imwe mu buzima bw'iwanje, gukora iciza cyonyine. Iyo niyo principe niha mu buzima bw'iwanje. Iyo umuntu ambariye nkabona ndabishoboye ndabikora, ntabishoboye ndakubwiza ukuri ati ikintu ntacyo nshoboye, sinzi kukubwira ngo genda uzogaruka. Ndagishoboye ndagikora, ntagishoboye ndakubwira nti by'ukuri uraronderera ahandi.
nihaye principe vyo kuri muzima bwanje byo gukora iciza gusa kuko gukora iciza iciza ntikindi gipfa iciza ntikindi kibora niyo principe nihaye yego n'abarundi barayamaze ngo kora icizwa gisanga imbere rici yego nikibi kandi ugikoze ugisanga imbere no vous faites pas kiraguherekeza coco nakagisanga n'imbere nta kibazo Bishop biciye binyibutsa muri mu nama nkenguza amateka igihe wasanga bishika nk'umushikiranganje mwamutumiye yaje kugira ibyo asigura mukamubaza muti mbega bimeze gute muri novuga ngo mu gifaransa muri gaeta mwaba murimwo yo kumubaza ati ndashaka inyishu iri direct iri ngaha uko aguca ku ruhande atakuca ku ruhande mbega byaba byagenze gute muri kaya kanya mwaba mwiyumva gute mwaba mwashikirizwe inyishu zimeze gute kugira ngo murinde muja muri gaeta harabazaho bati nkeneye yego canke oya kandi nshaka inyishu yaha nyene muriko mungarukana mu bintu namaze gusezera mu bisanzwe by'ukuri kimwe nibaza novuga kimbura abarundi menga ntibari bamenyereye cyane nimwe nebijya bibazo ubundi amaparlema yose yo kwisi ni kujya akora mu bisanzwe barinze bamagara umushikiranganje ku bibazo bya bene gihugu no kugira ngo wa mwene gihugu aba afise ico kibazo yumve vy'ukuri inyishu atari inyishu iciye haruhande mu bisanzwe nimba muhora mukurikirana d'autres parlements bo baraba vraiment trop ntuze cyane nta bintu by'intuze usanga birimwo rero nibaza ko kimwe gishobora kuba caragira catangaje mu mibero yacu nk'abarundi no kuba batari bamenyereye kubaza bijya bibazo ariko kandi nkavuga nti kimbure nuko byari bisigaye bica ku mbuga ngurukana directement direct abashaka ko barabigira kera muga kubera ko batabitangaza ugasanga ari abene gihugu ntibamenye ibiriko biraba mu nama nkenguza amateka cyangwa inshinga amateka ubundi novuga yuko ibikorwa by'inama inshinga amateka cyangwa nkenguza amateka birugururiye umwene gihugu c'est public burya mu nama nshinga amateka cyangwa nkenguza amateka hari ikibanza kiri reserve cyaba abene gihugu bifuza kugenda gukurikirana ibikorwa bicaramo kugira ngo bakurikirane ibikorwa biba biriko birabera mu nama inshinga amateka nkenguza amateka c'est ouvert c'est public kiretse ibikorwa bimwe bimwe usanga babikoreye nyene biyugaye mugabo bijya bibazo by'abashikiranganje guhamagara umushikiranganje wa mbere kuza kwishura ibibazo bijya biri ouvert au public barigeze baza mu kingo cy'imyaka 5 abene gihugu yego abashaka baraza c'est vraiment ouvert hariho zone ibihari bicaramo mbo ntibabaza ibibazo barakurikirana mugabo bagakurikirana ingene amadeba ari karagenda rero kuko n'uburenganzira bwabo baba ariko barakurikirana mbega bo twatoye bariko bakora gute ibikorwa twabatumye rero novuga nti naba ndiko vy'ukuri ndakora inshingano zo guserukira umwene gihugu kuko umwene gihugu nimba uvuga yuko akeneye amatara akeneye amazi akeneye imbuto zirobanuye akeneye umwavu uri umushikiranganje urambara umwavu urahari canke ntawo hari nibisanzwe uhari urahari ata uhari ntawo hari umwene gihugu kamenya ati vy'ukuri ntawo ingorane iri hehe umwene gihugu kamenya uriye yuko umwene gihugu guma yidoga bijya biganire kugira ngo n'umwene gihugu yumve ibibazo bya bihari mu bushikiranganje ko birashobora gusanga mushikiranganje kana kari ibibazo bitavuye ku mushikiranganje ugasanga rero ni vyiza ko umwene gihugu nawe amenya yuko hari ibibazo mushikiranganje kanaka ntagome gusa yibaza ko umushikiranganje tariko arakora neza ariko agatahura yuko hambavu yuko bafise ishaka hari ibibazo mu bushikiranganje kanaka mu kiringo c'imyaka 5 muri mu nama nkenguza amateka mufatiye ku nyishu z'abashikiranganje baza bakishura ibibazo namwe kandi nko mu nshingano zo kugenza ibikorwa vya leta n'ubuhe bushikiranganje mwabona koko bugoye nta bushikiranganje namwe bworoshe ubushikiranganje bwose by'ukuri buragoye kurugero rumwe
rega uri kuratunganiza bene gihugu urumva ubushikiranganje bwose mu isanzwe buje gutunganiza bene gihugu mu isata bitandukanye no kuvuga yuko uri kuraraba nushobora kuvuga ngo ubushikiranganje bw'abakozi ba leta nk'akarorero ngo ntango ntibugoye buragoye uko urumva butunganiza abakozi batunganiza bene gihugu no kuvuga wa mwene gihugu adatunganirijwe hariho umukozi atatunganije ijya mwene gihugu no kuvuga iyi kibi ingorane y'ubushikiranganje ufashe ubushikiranganje ubushikiranganje bwose wozana uza gusanga buhari kugira ngo bwishyure ikibazo cy'umwene gihugu rero ugiye kuraba ubushikiranganje bwose by'ukuri nta bushikiranganje bworoshe buhari nta bushikiranganje ugiye kuraba bibye bushikiranganje bwose buragoye ibibazo birarutana ibibazo byakunda kugaruka usanga by'ukuri biriko biragaruka cyane nibazo by'ubutungane ugasanga abantu bararenganwa baragize nte biri mu bushikiranganje ikimbure by'ukuri usanga bugenda buhura n'ibibazo byinshi mugabo kandi nabwo ugiye kuraba hari gusanga n'izo ngorane bajera zituva ko twebwe okay ndavuga nk'akarorero none ufashe nk'abantu bavukana ugasanga bariko barafa amatongo bashobora no kubitunganya bakaca bagenda kuburana wumva ikibazo cyavuye he cy'umuryango cyavuye mu muryango ufashe ugasanga hariho baricanye hagati yabo kubera ko itongo umva ikibazo cyavuye he kuri twebwe ucu usanga rero rimwe na rimwe hari ibibazo by'ukuri usanga bishobora kuvuga uti okay byavuye kuri bajya bashamanza mugabo ugiye kuraba ibibazo byinshi bajya bashamanza igihe twebwe nk'abarundi twavuga duture nta kibazo na kimwe tuzobashira baca bicara atakazi bafise icyo nenda kabajije fatiye ku biganiro umukuru w'igihugu yakunda gushikiriza abenege bujya mu public babaza nkuko mwabivuze ibibazo byinshi usanga ari by'ubutungane ibindi basanga ari bibazo biraba mushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ifumbire handi ugasanga nibijanye no kunguruza abantu n'ibintu kumbura abantu tukibaza nibwo bushikiranganje bwa bwoye kuruta hari kuko nibyo bibazo dukeshi tukunda kubona abantu nimwe twavuga ati kumbura aho niko bisanzwe bimeze ivyo ni kubera ari bibazo kimbure bishobora guseruka gusa sivyo kubera ko umuntu abuze ifumbire birumvikana iyo umuntu kwiyunguruza bigoranye urumva cege mugabo hari gihe ushobora gusanga nk'iyo ngorane y'ifumbire ifatanye n'ikindi kibazo ugasanga iyo ngorane yo kwiyunguruza ifatanye n'ikindi kibazo kiri mu bundi bushikiranganje naco gituma ugiye kuraba burya mu isanzwe au niveau du gouvernement hari ico bise l'unicité du gouvernement le gouvernement ni imwe si nta kuraba burya bushikiranganje kuko ikibazo ku mushikiranganje bumwe gishobora ku affect ubundi bushikiranganje bwose donc leta yose ikaba paralize kubera ko habaye ikibazo mushikiranganje bumwe rero niko ko ivyo nibibazo byakunda guseruka mugabo ugiye wogenda kuraba mu bushikiranganje bwose dufise uza kwasanga ibibazo kuko byose buhari kugira ngo butunganirize abene gihugu nta bushikiranganje ndamumwe buhari budafise inshingano zo gutunganiriza abene gihugu nk'umukozi w'Imana wari n'umupaseri ko mwabivuze bishop iyo mwitabiriye nk'ibikorwa by'umugambwe hari umurongo ntarengwa mwishiriraho nk'umupaseri cyane umurongo ntarengwa mugombye kuvugiganya kwa mumenyesha akarorero kuko biri n'imizo twavuze ko nabonye ari n'ikibazo kandi cyagose no makomantere baravuga ati nk'ubu muhawe kurongora kuba umunyamabanga mukuru umugambwe mwojamwe impamvu navuze umurongo kandi nagifatanije n'indirimbo zikunda kuririmbwa n'abanyamigambwe vyanavuzwe na Seni imbere yuko baje amatora avuze ati hari indirimbo tubujije z'abanyamigambwe bamwe usanga bariko bararirimbira abandi banywaye niwo murongo nanishatse kuvuga mu bisanzwe kuba umunywanyi w'umugambwe answa nta kibazo kirimo ni nko kuba umugambwe nishira hamwe mu yandi ningo n'abandi mwishira hamwe byo kuziganya kugurana na ishira hamwe umugambwe by'ukuri nishira hamwe ry'abasanga ivyumviro bya politike niko no definisa by'ukuri umugambwe ni nkaho no bandi muri ryashira mu ryo kwinonora imitsi
noba ndi mwishirahamwe kanaka answa nta kibazo kirimwo kuba umunwanyi wishirahamwe kanaka. Ikibazo ni umwifato mbega nza kugira ndi muri iryo shirahamwe n'ubu. Ko nshobora kuba ntari n'umunwanyi w'umugambwe mugankagira umwifato mubi. Rero ngarutse kuri icyo kibazo mwari mati mbega nkamwe bo guhakurangura umugambwe ku munyamanga mukuru umugambwe byogenda gute uri umukozi w'Imana ugira. Icyo kibazo kimbure mukibajije inyishu iroroshe cyane. Mu mugambo CNDD-FDD hari abantu benshi borongora umugambo kandi jewe ndi kugwego ngira gw'igihumbi ndavye ngerageje kwi class ndi hariya inyuma cyane na nyabugera abantu bose bazohera naje nzoba narapfuye. Donc urumva nta byukuri nta sinzopfa narashikiriwe kandi sinasubira no kurongora umugambwe CNDD-FDD kuko ndavye ingene wubatse ndavye abari imbere yanje hari ibintu by'ukuri ni naco gituma abantu kenshi usanga bagwa yihahamuka ugasanga bari korakora ibitoko kubera ko usanga afite ama ambition atafise umutwe n'amaguru by'ukuri bakagomba kugira ama ambition arenze cyane. Izo ambition nta nizo nigeze ngira nta nizo nzopfa naragize kubera ko ndavye abagize abari mu mugambwe CNDD-FDD nibicocoro sino kwegera nibaza ko nimero matricule yiwanje nimero ibihumbi 140 none kantuze nyanyabuge ibyo bihumbi 100 by'abantu bazohera umva jewe nzoshikirwa ryari mu myaka ya kangahe nzobona arafuye none ko no kwirirwa ndimena umutwe ngo ngene gurogo umugambwe CNDD-FDD reka ariko kandi kuri ico twegeje n'inyisho muduhaye mutubwira ngo nimwoshikirwa ariko kandi dukuze kubabona muha muri imbere. Mbega umurongozi mu rusengero ndavuga bishop canke pasteur aremerewe kuja mu migambwe ndetse n'ibindi bikorwa byose by'indi migambwe bivana by'ukuri n'amashengero. Yego kandi ndakunze no kubwira aba pasteur bagenzanje umwe wese afite umuhamagaro wiwe arafite ingene hamagawe. Sinkunda by'ukuri kwankuraja aba pastori bagenzanje kuja muri politike kuko hariho ushobora kubijamo ukabikora nabi. Ubundi jewe nkaje utanzi ko ndi mu mugambwe ndushobora kumenya ko ndi n'umunyamugambwe utanzi ndushobora kumenya ko ndi mu mugambwe. Naco gituma ubwa mbere mbega ishengero cyangwa idini urimwo rirabirekura ko n'iki kintu gikomeye cyane. Hariho amashengero ibyo atabirekura rero ntubikore kuko ubwa mbere ubugiye kubiri n'ingene ishengero ryawe ryubatswe. Ni cyambere kandi gikomeye cyane. Kuba amashengero arekurira ufise uburenganzira bwo kubikora cyangwa ntubikore bivanye n'ingene umeze bivanye kandi n'umuhamagaro wawe kuko si twese twahamagaye kugira ngo dukore ivyo. Ushobora kubijamo ugasanga byononye byose. Mu ishengero ry'iwacu rero umupastori by'ukuri arekuriye kuja muri politike nta ico baramubuza gusa yuko ibibanza by'ishengero cyangwa umutungo w'ishengero atawukoresha mu bya politike vyiwe. Mugabo ko nkawe yumva afise uwo muhamagaro nta ngorane arashobora kujamwo. Twara mu ishengero ndashobora gutanga karero ko mu senyeri Neveke ki wo muri Zimbabwe yarigeze ko ari premier ministre w'igihugu cya Zimbabwe dans les années 80. Abandi baraba muri Amerika turavise aba pasteur baba sénateur aba pasteur donc bari mu chambre des représentants. Muri Congo twaronse aba senyeri baba sénateur. Donc twebwe muri au niveau de notre église barabirekura. Mugabo bien sûr umwe wese ifo kashira ku munzani akabona yuko bitazava bimutirimutsa mu kibokana. Muri ko muraraba irigwirirana ry'amasengero ririko riba mbega ririko riva kuki hari ico rizohava rihindura mu bijanye no kwemera kwabo. Igwirirana ry'amashengero nico kimwe n'igwirirana ry'akabare none kuko none ubarebwa ntibugwira abanywa bacabeje. Bon byose bifatiye kuri ubwigenge igihugu kiba gitanga mu isanzwe. Ubundi hariho ubwigenge bw'izo shingiro rirarekurira
abantu kugira amashengero uko bashaka imyizere yabo. Rero kubera ko ibwizo shingiro barekurira imyizere kugira imyizere uko bagira nico gituma urumva ibyo bice biba mugabo ikibazo kica kigaruka kimbure ku bushikiranganje babujejwe gukwikirana namwe n'ivyo bikorwa by'amashengero naho ubundi answa je simbona ingorane yigwirirana ryavyo kurumva buze tereka ntanguze igikorwa akaba gikoze mu kuri atazindi nyungu ziri nyuma numva tangorane by'ukuri zirimo gusa ubushikiranganje bujejwe gukurikirana ibikorwa by'amashengero nibwo buca bugira igikorwa gikomeye cyane kuraba yuko abo bantu bariko barakora ivyo bikorwa ata nyungu zindi mbi zinyegeje inyuma y'iryo gurirana gusa hanyuma bagafata ingingo mu gihe babona yuko hariho inyungu canke ibintu bibi vyinyegeje inyuma y'ivyo bikorwa. Mwabivuze ati sapase rero bose muhanura kuja muri politike mega hamwe igihugu cyo kubakira ku madini ku mashengero murabona hari impinduka byogira canke uno munsi muko muraraba n'amadini ubona afise ikibanza gihagije muri politike. Ubwa mbere igihugu cyacu ni c'est un gouvernement laïque kuko abantu bamenye ntabwo cyubakiye by'ukuri ku madini ni c'est un gouvernement laïque nishira imbere amadini ntiyubakiye by'ukuri ku madini n'amantuze. Okay, naco gituma nibaza iyo ntitateza kuba ikibazo two kwipoza kuko ntitwovuga ngo ni leta iba ishingiye ku idini kanaka cyangwa kanaka ico umukuru w'igihugu abajejwe no kuraba gusaka abarundi bose baserukiwe twisunze ibwirizwa shingiro independama y'amadini abahari mbega abarundi baraserukiwe hakurikije ibwirizwa shingiro mbega ibitsina biraserukiwe hisunze ibwirizwa shingiro ico nico musanzwe nibaza kandi niko biri umukuru w'igihugu by'ukuri ategeza kuraba gusa nakuvuga ngo haserukiwe ngo abaporote bangahe abakatolika bangahe abamizima bangahe le gouvernement est laïque donc ntabwo mu kubakira uburongozi bw'igihugu ntabwo by'ukuri bisunga amadini abantu babarimo. Tumaze igihe kitari gito tubona Indiane mu ishengero rya Pentecote twarabivuze no ngaha muri Ministry kuri Buja TV ko bandike n'ugwandiko mukuru w'igihugu ku ngorane zihari nkamwe nk'umukozi w'Imana kandi yaciye mu ndongozi abamukuru w'inama nkenguzamateka mukivuga ko iki ariko kandi mukaye mu mabanga mugikoze ko niki. Ntashira hamwe na rimwe by'ukuri tagira ibibazo n'amashengero arimo. Muri thèse doctorale nanditse ndiko ndagira ivyigwa by'uburongozi nagize thèse kujanye n'amaconflit dans des églises. Nta shira hamwe na rimwe bidahura n'ibibazo. Ibibazo rero by'ukuri je namvuga nti uce mu bibazo siyo ngorane umwifato tugira turi mu bibazo nico kibi kibazo nayo ubundi gihe cyose umwana w'umuntu azokwama ariho tant que l'homme azokwama ari kuri nosi ibibazo bizokwama ishengero rya Pentecote rikora camwe mu bibazo nkuko nandi mashengero yaciye mu bibazo ishengero ndongo ryaraciye mu bibazo n'abandi n'ayandi mashira hamwe araca mu bibazo mugabo ikibazo ni mbega iyo turiko turaca mu bibazo tuvyifata mu gute two bitorera umuti gute hoba kuganira hoba kugira nte abantu amaze kubibiganira hari byo nemera ngaheba unda gaheba kugira ngo turayingene duhuza hanyuma tukabona kubandanya rero ibyo no cyo novuga ku bibazo biriko biraba muri mwishingi ya Pentecote niko ko bari tumukuru w'igihugu kandi ni vyiza mugabo jewe ico mvuga umukuru w'igihugu sazoza gukemura ibibazo byo muri Pentecote azobafasha gutora nyene umuturama uzovavamwo ubavamwo kuko nibo bene ishira hamwe nibo bene ishengero niko ko umukuru w'igihugu gatoke mugenzi ukumugira uku hanyuma inyuma y'uyu mwaka umwe bici bisura kandi bibomoke kubera iki kubera ko
mu gihe twebwe bene ibibazo tudafise ishaka ryo gukemura ivyo bibazo tuzanye mu wa gatatu solution za kuduha iza kuba solution nyine intermédiaire ishobora kuba ari solution forcée ku ruhande rumwe kubera kurumva n'umukuru w'igihugu ugate okay aravuze nta kundi urashobora kujaniranwa mugabo mu isanzwe utabaye convaincu niyo solution yatowe nico gituma mvuga nti impanuro kuri jewe nobaha nuko bonyene ubwabo kuko ishengero ni gwabo nibo bategeza kujyubakira nibo bategeza kwicara bagakemura ibibazo birimo bakemera bakajya umutima menyo bakabikemura batiriwe bararaba hirya no hino ivyo bapfa bakabishira ku meza hanyuma bakabitorera umuti bigatungana nayo ubundi iyo umaze kuzana mu mediateur hagati bon arakugira mediation mugabo hari gihe usanga atari umuti urama haraciga igihe kitari gito muri leta barashize habona inimero z'abashikiranganje zamwe mu nzego ari kibazo bafise bakabandikira turanabona kandi amwe mu mafaranga abo muri leta bahabwa yo bagiye ku bikorwa by'akazi ndavuga amafredo mission hari namwe tuko turabona mu myamamazo baravuga ati jewe bijanje gukorera bene gihugu ati ibaze jewe nk'umushinga amateka nzohimwa miliyoni 2 canke 3 bamwe tukabona koko tukagomba ngo tukamenya imwe mu mishahara baronka abatarakira kunze kwibaza tukunze no kubyo matari hagati mbega kuba indongozi kugira ngo utunge ubugwiza tunga utivye birashoboka none bijya kugira utunge utegeza kubanza kwiba igurumba ni ngorane by'ukuri abarundi hari ibintu twamaze kugira mu mitwe yacu ni naco gituma usanga dufite n'imigani yamaze guta intuzi igihe by'ukuri uwahe impenirisha hiziritse umugabo no cyo twakajyana n'abandi canke ngo utabeshe nusumira umwana none by'ukuri kugira usume ubanza kubesha hariho by'ukuri imigani dukwiye by'ukuri kugufuta nari nayo usanga yaragira tugondamika ukaca bibaza yuko umenga kuba indongozi ugiye gutunga ugiye kwiba ugiye kugira ante hanyuma nkavuga nti ikindi kibazo nibaza mu Burundi twagiye turahura naco nico gufatira mu kivunga mu isanzwe hari abantu bibaza yuko ugiye mu burongozi bacha kwibaza yuko ugiye kwiba kubera kurumva twafatiye mu kivunga rero je mvuga nti kuba mu burongozi Nigurasho no kuba no burongozi wari usanzwe hari ibyo wikorera by'iwabo ufise ibyinge nubayeho ico ni kimwe kabiri mbega none ugiye mu burongozi umuryango wawe ntuyumvira ingene ubuteza imbere ukabikorera mu kuri kuko nawe uri umurundi urafise uburenganzira tutfaso bwo gushobora gukora kurima none ugiye mu burongozi nturima ugiye mu burongozi ntushobora korora ugiye mu burongozi ntushobora nivyo hariho nk'ibikorwa kimbure no vuga nk'abarongozi tuba dukwiye kwirinda nk'umurongozi ndanovuga nti yo kwirinda kuja guhiganwa amasoko ya leta nk'umurongozi by'ukuri kubera ko ucu usanga ukoresheje igikenye ugasanga baraguha isoko kubera ko urumva uri umushikiranganje ucu usaba isoko muri ubwo bushikiranganje urumva yuko uba by'ukuri ugiye ico no kwita hacaba conflit d'intérêt ariko dufate uri nk'umurongozi ukavuga tereka ntanguze ihinguriro yo gukora ifu y'ibigori ivyo urumva numva umenga nta wogenda muri banki ukandika umugambi bagafinansa uwo mugambi ugakora uwo mugambi hanyuma ukagira iryo hinguriro ugatanga akazi abantu hari ibikorwa nibaza byo kugwiza itunga abarongozi bokora batiriwe by'ukuri baraja mu bintu bishobora gutuma baja muco nita conflit d'intérêt na cyane cyane guhiganirwa amasoko ya leta numva abarongozi by'ukuri byo bo bireka bakabivamwe bagakora imigambi ituma bashobora ahubwo guserva bene gihugu gusumba aho ibintu bitasaba yuko ubironka muri leta ahubwo leta iza kubiguriwa canke abene gihugu bakabironka birahari hari imigambi myinshi abantu bashobora gukora
yobakingira izo mvugo. Uriko urumviriza icivugo cashizwe imbere c'u Burundi bwifashe mu 2040 no Burundi buteye imbere mu 2060 kubgawe mu gitahura gute n'uruhe ruhara rwa leta n'uruhe ruhara rwa bene igihugu? Musomye kijya gitabo bashize habona, leta yashize habona, biragaragara uruhara rwa leta icyo ritegeza gukora kugira ngo nanone iyo mbona kazoza y'Uburundi bwifashe muri 2040 igihugu gitembere 2060 dushobora kwishikako. Hari ibyo leta by'ukuri hamagarirwa gukora, gushira amategeko, intwari bereye, ibiki ibyo byose nibikorwa bya leta kugira ngo nanone, kuko ntitwovuga iterambere ahantu hatari intwaro ibereye, ahantu hatamategeko akora, ahantu hakora igikenye, ntivyokunda. L'environnement des affaires atayo, nta iyo vision ntiyo ba. Rero hariho by'ukuri ibikorwa leta itegeza gukora n'ivyo hanyuma umwene gihugu ateza gukora. Rero umuntu asoma ijya document ya vision ni umwe wese arafare irerekana by'ukuri uruhara rw'umwe wese yo shobora gukora. Tukiri ku bijyanye n'iterambere, uyu munsi nowe butumwa mwoha ugwaruka ko hari ugwaruka no munsi gogo witeze ko ari ngombwa ruzoronka akazi kugira ngo ushobore kwitunganiza imigambi yako, na cyane cyane usanga bahanze amaso anovuga ngo amaso leta, ariko kandi hari n'ibyo tubona ahatari hake mu itangwa ry'akazi usanga ariko harakoreshwa umugambwe, ahandi ugasanga namo cyangwa ugasanga bamwe bakoresha bimwe tukunda kuvuga mwavuze ngo imigani ngikwiye guta agaciro ngo umwana imwaro. Ni giki ku bwanyu mbona gikwiye gukorwa? Iterambere kugwaruka nkirongo inama nkenguza amateka narigeze ko ndabivuga by'ukuri. Hari abaye igihe mu Burundi kubera ko abize twari bake, nako bari bake ko ico gihe naje nari kundiga, bari bake baheza baronka n'ikete ribaha akazi. Iyo myaka yarabaye aho by'ukuri waba uri mu mwaka wa nyuma ikete riguha akazi ryamaze gusohoka kubera ko abize bari bake. Uyu munsi ibyihe byarahindutse, abize twabaye benshi cyane. Ndibuka ko nigeze kubivuga ndavuga nti akazi ka leta karahetse. Leta nta kazi gifise itanga by'ukuri. Leta nta turiko tugomba by'ukuri kubeshanya. Kuba tugomba kubeshanya tuvuze yuko leta izoha akazi gwaruka. Tuko turabesha. Kuko narigeze no kwivuga wanashaka uravye ubuzi leta ifise buraharu. Naco gituma ugwaruka rurakwiye kwiga ni kimwe. Mbega twiga kubera iki? Ntitwiga kugira ngo baduha akazi. Twiga kugira ngo dutahure ingene dushobora dukabure ubwenge Imana yaduhaye, hanyuma dushobore kwigende twiteza imbere. Kame muriga kugira ngo umenye gusoma no kwandika, ni washika n'ahantu basi ugati hano hantu kino gikorwa kirakugwa umukakina kibona. Rero no hano rugwaruka yuko ugiye kuraba hani gembere wanashaka nahora ni mvuga ni kubera iki leta yashinze banki y'ugwaruka igashinga banki y'abakenyezi mugabo banki y'abagabo itarayishinga. Hari diverse gushikirizwa n'ubutwara ishyirahamwe gitwa abagabo mu gahinda, nawe yavuze ngo hari iminsi mikuru ngo w'igiti ngo w'amazi ngo mugabo ngo w'abagabo umuntu hira wemeza ngo hari n'amashirahamwe n'amabanki rero ahinzungurane n'amabanki yabo ngo ntayabagabo ngo ntayahari. Urumva nibaza ko leta irakwiye natwe kutwiyumvira ko nk'abagabo ikavuga ati reka dushinge ni banki y'abagabo. None ko ubundi yashinze banki y'ugwaruka n'abakenyezi, none abagabo twere ko natwe batodushingira banki yitwitirirwa. Rero kubona by'ukuri leta yaragiza kigoro igashinga banki y'ugwaruka, ahubwo ugwaruka muri ubwo bumenyi baronse nibige gukora imigambi iyo bateza imbere kugira ngo nanone bashobore by'ukuri nabo gutanga akazi ko birashoboka.
hako imyaka yabo y'ubuto bayikoresha uri kurakorera undi mugabo kubera iki nawe utoba umukoresha ugashobora kuzana ivyiyumviro ukagira umugambi. Hari ivyo mwavuze bijanye itangwa ry'akazi, umwana mwaro, amoko, imigambwe n'ibindi. Nibaza icambere ibwizwa shingiro dufise uno munsi muri 2018 yego dufatiye by'ukuri ku bibazo Burundi bwagiye buracamwo harimwo ibijanye n'amoko nk'akarorero ingingo y'ijana 24 ivuga ingene icegera cy'umukuru w'igihugu aza kuva mu bwoko n'umugambwe utandukanye n'umukuru w'igihugu. Okay, iyo ni ingingo y'ijana 24. Ingingo y'ijana 28 ivuga n'abagizwe n'abagenda muri leta iravuga ati abahutu ntibaza kurenza ibice 60, abatutsi ibice 40. Urumva birimwo wagenda ku ingingo y'ijana 48 kubijanye n'amashirahamwe ya leta navyo nyene birimo. Naco gituma mbere muri ibwizwa shingiro ingingo y'amajana 189 yari yavuga ko inama nkenguzamateka ihawe imyaka 5 kugira ngo irimbure nimba ho kugwa canke hagakomezwa iyo ngendo ijanye n'ivyamoko mujanye n'itangwa ry'akazi haba muri leta mu nama nshingamateka na nkenguzamateka mbere no mu rwego rw'ubutungane. Ico gikorwa inama nkenguzamateka yari gikoze muri 2023 twarakwiraga igihugu cyose tugenda turabaza abarundi nimba by'ukuri aho bahageze ko ibyamoko bikugwa bihanagurwa kugira ngo mu itango ry'akazi ntibasubire kubyisunga. Rero icegera twaragishikirije indongozi nkuru z'igihugu. Mugabo murumva yuko birahari kubera kahise k'igihugu kandi kubera ko nibwizwa shingiro ni kuri dutegeka kubikora. Muca mwumva yuko nta ibwizwa shingiro itarahinduka biragumuko. Ndabona n'umwanya uri kuragaruka iminota 7 reka twiganirire no ku tuntu n'utundi. Mwatubwiye ko mufise umuryango w'abana 4 mbega muri abo bana banyu 4 nta mubona amakanda yanyu ca ku ruhande rumwe ubona ko azogukurikira mu bijanye no gukorera Imana cyane canke mu bw'uburongozi bw'igihugu uri kurara muri abana 4? Gukorera Imana suko mu pastor. Abantu benshi mu bisanzwe iyo tuvuze gukorera Imana baca babona ngo ni kuba pastor. Kwihebera Imana kujya kw'abapatiri. Umuntu tubona ko ku mwanya uhagije atari wawe ndagenda ku munsi w'Imana nka mugenzanje hano. Gukorera Imana by'ukuri no kwihebera shoko kwikora mu kwihebera no mu bindi bikorwa bitandukanye. Mbo ikibazo mumbajije ni ikibazo mwana ashaka nk'umuvyeyi position y'Evangile Claire nta mwana n'umwe ashobora guforsa gukora ibinyuranye n'ivyo yifuza. Narabahaye liberté de choisir ibyo bifuza gukora. Si ngombwa ngo umwana akore ibyo jewe nakoze kuko nshobora kumuforsa ugasanga si umuhamagaro wiwe. Ntiyaremewe kuba umupastori, ntiyaremewe kuba umunyepolitike, hari ibyo Imana yamuremye. Twese Imana ntiyaturemye kugira ngo dukore umwuga umwe. Aho niho nibaza kimbure no hano n'abavyeyi aho usanga umenga umuvyeyi ateza kuoblige umwana wiwe ko nécessairement umwana wiwe ategeza gukora w'ivyo yakoze. Iyo ni ngendo kimbure twage turabona mu bavyeyi avuga ko je mfise n'umwuga mwana no umwana ashobora kuba adafise ayo mavuta, ashobora kuba ibyo uri wewe ibyo ukora nta nivyo yumva na gato. Ubimuzanyemwe rero uba umaze kumwononera kuko hari ici Imana iremera buri muntu wese. Naco gituma abana biwanje umwe wese arafise uburenganzira. Uzoshaka kuba umupastori ivyo nakazi kiwe, uzoshaka kuba umunyepolitike iseso na fera, ashaka kuba umusirikari ivyo biramuraba, ashaka kuba umubaji iyo ni histoire yiwe, ashaka kuba umurimyi bon je m'en fous. Ubigihambaye uramuherekeza ndamuherekeza mu byo yifuza. Mugabo sinshobora kumoblige ngo utegeda gukora absolument iki.
no ariko baravyuba bamwe bamwe babona mwiki ndabona mwiki ndabona mwe abana b'Imana nica ariko kandi bon bamwe bose barafise umwe wese arafise by'ukuri mu bana mfise bamwe bose barafise ibyo bashaka wa mbere by'ukuri ni umu entrepreneur ni umwana akunda l'entrepreneuriat ni umwana akunda ubukonikoni naramuretse ndavuga ati okay ari byo wifuza n'amahoro iwanje nta ngorane nta kora ibyo wumva mu mutima ushaka ni naho ubikora neza ni naho wonezerwa kuko à la fin umunezero ni iki ni igihe uri kurakora ibintu unezera bikuhimbara ibintu wifuza ibyo birazana umunezero gusumba aho ukora igikorwa kikuvuna rero uyo umwe by'ukuri ari muri ibyo arabikunda cyane abandi barafise ibindi bashaka umwe mu bana bawe nk'umuhungu aje akubwira ati papa ujyana nashimye umukobwa kandi shaka ko tubana ngomba kuba kugwanje umwicaritse n'izihe mpanuro wo muha ati papa ngomba kurongora numva deja bakuze bon impanuro mu bijyanye no kubaka ni nyinshi cyane ubwa mbere ubuhinduye statut uri umusore kabiri ubuzanye uwundi muntu kandi wemeye gushyira mu buzima bwawe utegeka rero kugurura ukamugururira kugira ngo ububi bwiwe n'ubwiza bwiwe ubwakire ko umuntu akozwe n'ubwiza n'ububi utegeka rero kumenya kubyihanganira hanyuma umubano by'ukuri hajya n'ikintu gikomeye cyane mugabo kandi ni n'ikintu cyiza rero impanuro zo noma ntizubura kweri na cyane cyane ko bari umuhungu wanje nibaza ko nagenda mwereka akaroro keza ingene mbanye na mama wiwe kuko ahanini burya abana bigira ku bavyeyi nacyo gituma nkunze kubwira abavyeyi ati tube ishure ryiza ku bana bacu burya abana rimwe na rimwe bariga cyane ku bavyeyi gusumba ibyo ubigisha mu gihe ubigisha ibyo babona udakora rero ibyo kubafasha birahari iyo tuvuze umuvyeyi turabona urugo ariko muri no minsi turabona ingo nyinshi zisambuka mu gihe gitoya mbega bijya vya biva kuki nigihe tugezemwo navuze ingorane ntiziba gusa mu mashengero mashirahamwe no mu rugo ingorane zirabaho kuko igihe cyose umwana w'umuntu azoba akiriho kuri nosi ubundi ntushobora umwanditsi yavuze ngo ntushobora gutandukanya l'humanité et le conflit ntibikunda donc l'humanité est liée le conflit est lié à l'humanité igihe cyose umwana w'umuntu akihari ingorane zirabaho gusambuka rero kwingo biriho kandi by'ukuri birababaje kubona abantu bubaka nyuma bakaca basambura kumva zitandukanye sindagira by'ukuri cigwa cyo bacerekana gituma no munsi mu Burundi ngo ziko zirasambuka ku bwinshi hari bituma bishobora kuba ari bihari tugasanga abantu baragiye kubaka batateguwe hari gihe usanga abantu bubaka bagahe kuko abarundi bavuze ngo akarimi kakurisha siko kakurongora umba nawe n'umugani w'ikirundi ishobora kuba narehejwe neza mugabo nshitse mu rugo ngasanga byo kurwandeheje canke uwo nareheje nibindi bintu nibibazo rero ibibazo ni byinshi by'ukuri ariko n'umubabaro kubona kuko Burundi bwacu bwake kungo iyo rengo ziko zirasambuka n'igihe kibakire kirasambuka boha abashaka kubaka ingo uno munsi zoba ari nkiza kubaka urugo n'umutahe bisa kwitegura iyo mvuze umutahe si kuvuga ngo amafaranga niki ariko no kuvyitegurira no kuvyitegurira ukabihumwa hari abantu usanga bubatse d'un coup de foudre ugasanga bakubiswe nibagwa igihumura ugasanga hitanye bari we wese kuko ni c'est un projet à long terme nico gituma ari projet by'ukuri abantu bakwiye kwitegurira bakitegura emotionnellement bakitegura mu mutima bakitegura ibibazo byose bishobora gushika yuko bashobora kuzogira birasaba kwitegura natwe ko murandika ibitabo
ari nkamwe mwanditse igitabo peut-être gushikisha aho kinahari kivuga ku buzima bwanyu byo mwaciyemwo kuko mu buzima uca mu bibi ugaca no mu vyiza. Kuri couverture mwugiha izina iri ico gitabo kuburyo umuntu aca tangura kwimagine ibiri ndana avuze ati ndavye no titre ya kino gitabo. Baje kibazo by'ukuri ntarigera niyumvira burya no gutora ijambo ushira ku intuze burya yaca mu mbuyungiro bwinshi. Gutora izina ushira kuri couverture si izina by'ukuri utora ku munsi umwe, ni izina by'ukuri rishobora guca mu maboko y'abantu benshi cyane uburyo ushobora gusanga ivyo batanga uno munsi après amezi atari byo wanditse. Rero noba ngomba kukubesha nkamwe novuga ngo no citirira izina iri kubera ko nzi kugira ngo utore iryo zina ni c'est tout un processus. Murakwikana umupira w'amaguru uramura umupira w'amaguru by'ukuri ndaraba mugabo sindi umufana cyane umupira w'amaguru. Yego mugabo hari ukunda bukebuke bazi nk'umuguwe by'ukuri no ibyo ni by'abana banje barakunda imipira y'amaguru. Ariko inyuma y'amabanga y'ishengero ivy'urugo bimwe twita ngo kwinezereza wewe muja mu bikorwa ibi harabaja muri sport harabaja hatandukanye nkamwe cyo bita hobby nini yihe? Bo icambere by'ukuri nkunda mu buzima bwanje ndakunda sport. Ubundi sport ndagira misi yose kiretse nafatiriwe canke mvise agakurse canke guterura ivyuma agakurse par jour ndashobora kugira 30 minutes minimum kugira ngo mbandanye mfise amagara meza. Sport iri mu bintu binezereza kugira ngo umubiri wanje ushobore gukora neza, imitsi ndayigorore, amaraso atembere niki. Hambavu y'ivyo ndakunda gusoma ibitabo, iri mu bintu binezera. Ntariko ndagira sport ngo nsome igitabo numva umenga simerewe neza. Rero ivyo ni ibintu bibiri nkunda cyane. Ibintu bibiri bitorenga mudakoze ukuyemwo gufungura no gusenga. Sport imisi yose. Yego. Dore ndi Dimanche. Yego. Cha kabiri gusoma igitabo sinabivuze no. Ndumva nsoma n'umu ariko sinovuga ngo ubuzima bwabumaye mu isanzwe monotone. Hari igihe mfata umwanya wo kuganira n'abana ngatwenga n'abana, okay, kuko navyo birakenerwa kwicarika abana mu gatera inkuru ugatwenga ukikura mu ubwenge bw'umuvyeyi ukagerageza kuja ku myaka yabo ukabatera inkuru zavye mere ibintu nkamwe n'ivyo ukaja kuri urwo rugero rwabo kugira ngo kameme wiyegereze wumva ivy'abana. Ivyo navyo ndabikunda kuko biri mu bintu kameme nk'umuvyeyi ntegeza gukora kudaha distance abana bakumva yuko bari kumwe n'umuvyeyi wabo. Ko ndi muhira mba ndi papa, simba ndi eveke, simba ndi no muhira mba ndi umuvyeyi mba ndi papa. Ntegeza gukora izo nshingano zo kwegera abana tugatera inkuru tugatwenga. Nibe ibintu bigutwenza cyane? Ibintu bitwenza biruzuye. Naka video kanyuma ntacyo mwaravye kagutwengeje kari kameze gute? Bo kimwe banashaka ikunda kuntwenza yende kumwe n'abana niko dushobora gushiramo nk'umuziki tugatamba. Yego. Nka tugatamba izi ntambo nyene z'abajene nyene zigezweho kugira ngo yego abantu mu mutwe tubanze tugire. Rero ibyo birakunda kuntwenza ko ndafise abana bakunda gutamba. Rero ndashiramo video nkarabe ngene batamba bikaneze. Uretse Burundi mu bihugu mwatembereye hano ku isi bitari bike no bumarajya mutemberamo, nike gihugu wabonye ko cagutangaje cyane uravye imibereho yabo? Buri ibihugu ni byinshi kandi imibereho yaho usanga itandukanye bivanye naho kiri n'ibibazo, ariko kandi nta gihugu na kimwe kidafite ibibazo. Bien sûr mu bihugu nagiyemwo hari ibihugu usanga by'ukuri biteye imbere. Ubudagi buri mu bihugu by'ukuri usanga iyo tuvuze la qualité, l'infrastructure bari vraiment très avancé. Abadagi bari vraiment barafise
ukuntu ibya bintu byabo babikora n'isuku avec qualité. Les États-Unis mu mavira mu ma province amwe nagendeye, bon ni igihugu wanashaka de grandeur, usanga bo ibintu byabo bakora abanyamerika bakora ibintu byerekana la grandeur, imodoka zabo usanga binini binini, ibintu byabo usanga binini binini, donc kuri burumva berekana la grandeur. Ego ni gake uzosanga mu bintu by'abanyamerika usanga utuntu duto, ibintu byose bakora bakora ibintu binini cyane de grandeur. Igihugu muri Afrika novuga impressionné cyane mu mavire yacu amwe ni Maroc. Maroc ni igihugu kameme urabona yuko kiri un peu kiri développé, ibintu byaho by'ukuri usanga bigize mu bien sûr amadefi ntavuze, mwego byose amadefi usanga yuzuye. Nk'ubu leta yovuga igisagara ca Bujumbura afite umugambi wo kuhakorera abantu bazosura kuhaba, ati nimuje kuba hagati mu gihugu, mwoja muri komine yi kwibera bivanye n'uburyo mushaka kubaho n'ibintu biri muri iyo komine. Ngiye mu gihe iyo ngiyo niyo mfata, iyo ngiyo mfata eje ko nibera ku mutumba, none umva iyo ngingo je iyo mfata, iyo ngingo kwe niyo mfata. Bon mugabo kandi dufate nkamwe bavuga ati iyi ntara yose ya Bujumbura, iki gisagara, hari intara ni nyinshi by'ukuri umuntu yobamwo kandi hameze neza. Noba ahantu hakanye, ahantu hakanye ndahakunda, umugamba no klima yaho ndayikunda. Bo banyirukanye n'Igitega naho nyine urumva nta kundi noca nungururiza muri Buhumuza. Mugabo urumva aho kuba by'ukuri mu Burundi ni henshi abantu boba kandi hameze neza, kuko igihugu cyacu umwana ashaka ni gito ku buryo mu gihe twa dufise amabarabara meza, donc nta hantu namwe wogenda amasaha abiri utarashika. Ubundi mu bindi bihugu urashobora gusanga umuntu akora a 2 heures yahaba, mu gitondo akagenda amasaha abiri, ku mugoroba akagenda amasaha abiri. Twebwe numva kubera ko twamenyere usanga umenga twoba ahantu no nta cyobuza, par exemple yuko umuntu haba mwijenda agakora ngahe Bujumbura, nta cyobuza. Yes, nubana n'umwanya twarengeje gatiro mugabo atubashimira kwa mwati tavye mu kiganiro message kuri Buja TV. Kumbure haricyo tabajije canke ufise icyo mwoshikiriza? Reka nagenda bashimire kuri kino kiganiro mwantumiyemwo. Ibibazo byo ni byinshi umuntu yovuga ko, ariko kandi ntawe ubivuga mu mwanya muto. Ngavuga nti n'ikindi gihe muza mukeneye yuko kimbure tubandanye ari nk'ibindi bibazo mwibaza, twoshobora kuganira ko twotera intege ugwaruka canke ibibazo by'iterambere, ibibazo by'iki, ibyo nibaza yuko unundi munsi muze mu mpamagare, nzoza kugira ngo tube turatera ryarenga, tube turaganira, kuko igihugu n'ici wacu twese. Nibaza yuko ibyo no bashoboye guterera no biterera hanyuma bigafasha abandi. Twashimire Rich, ndagushimira twakoranye neza. Yego nanje ndagushimiye, ndashimiye kandi n'umutumire wacu. Ndabashimira badukurikiranye kuri Buja TV kuri Canal Plus kuri chaîne ya majana 663, arukande kuri Star Time kuri chaîne y'ijana na 10, arukande kuri Facebook, YouTube ndetse na X, hose wandika message 257